Ane nitwa Irinibe nibigira nkorera yaga cambere leta ya Tanzania yarafashe ingingo yo kugara amakambi y'impunzi z'abarundi zigategereza gutahuka hatarenze impera z'ukwezi kwa gatatu izindi nazo impera y'ukwezi kwa ruheshi. Mbega leta ya Tanzania mwumvikanye iki? Mukibajije nde? Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Hoba harabaye inama y'ayo mareta abiri kugira ngo abo barundi ntibahave birukanwa ku nguvu. Ico kiringo ni carenga. Bizoca bigenda gute? Ikibazo kigira kabiri, haraherutse kurekugwa abafungwa barimwo bagenzi bacu, harimwo kandi n'abagirijwe ivyaha atari yororo nko gutembagaza ubutegetsi no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Aha novuga General de Police Arangiyome Bunyoni na Colonel Michel Kazungu. Mbiga abo batezuriwe kubera iki? Namba batezuriwe ku mvo z'amagara, abandi nka muganga Christophe Sahabo na Christian Butoyi avuga ko agwaye mu mutwe akaba yagirijwe kugandagura ababikira b'abataliyano, abo nabo ivyabo bizogenda gute? Kibajije nde? Umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa. Tukiri kuri ivyo bijanye n'ubwicanyi bw'ababikira ko mu Butaliyano buguruye dosiye bagafata n'uwitwa Guillaume Harushimana, muri ko mukorana gute kugira ukuri kumenyekane kuri ubwo bwicanyi bwabereye ku butaka bw'u Burundi? Zonini Bele yakibajije aho yatanguriye kuvuga ko hari ku abamenyesha makuru, gaca aravuga yuko n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere n'uwitwa Kazungu barekuwe kandi bobo bagirizwa ivyaha biremereye nko guhungabanya umutekano w'igihugu canke gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Ariko nagira ndamubarire yuko yaciye avuga ngo mbega Dr Sahabo na Christian Butoyi bobo ntibotaha. Nagira ndamuremeshe nimbere ndakuremesheje kubera kurekura abanyororo n'umugambi ubushikiriza amanza bumaze mw'igihe kinini, bumaze igihe kinini barekura abantu mu mabohero atandukanye. Abo wambwiye ngira ngo nabuzi kubera ibubanza bararekuye, ibujumbura bararekura, mwibohero ry'Igitega bararekura, imuyinga bararekura, mu gihugu cose baguma barekura. Rero ntibarekura ngo nuko umuntu avuze ngo iki kimeze gutya canke gutya, baratohoza bakaraba koko ababikwiye. Hari n'abarekuwe kubera ivyaha bagirizwa ari bitoyi, hariho abarekuwe kubera bafunzwe bafise imyaka myinshi, hariho abarekuwe kubera babisavye kubera imvo zitandukanye. Rero ndamuremesheje n'abayavuze ubushikiriza amanza nibwo abashikira bakabona koko ivyo bavuga nivyo nta kabuza bazobarekura kugira nabo batezurirwe, na cane cane yuko uye ubushikiriza amanza ico buriko burakora ari ukurekura abashobora gutaha kugira ngo batezurira amabohero afise ibiharuro vyinshi. Yaciye sinzi ko nobandanya ku kibazo yabajije, yaciye avuga ati ku kijanye ni dossier yo kugandagura ababikira bo mu Kamenge hariho uwitwa Guillaume aheruka gufatirwa mu Butaliyano. Ati mbega uno munsi ubutungane bw'u Burundi buriteguriye gukorana n'ubutungane bw'Ubutaliyano. Mu migenderanire hariko ukuntu ubutungane bukorana mu gihugu iki canke kiri igihugu c'u Burundi n'ikindi gihugu haba harimwo idosiye nk'iyi iye yavuze. Rero amategeko arakurikizwa, amaze gukurikizwa nta kabuza. Mu gihugu c'u Burundi nta kudahana ivyaha kirimwo, iyo icaha kigaragaye kiratohozwa hama kigahanwa. Rero bazoca baraba uko izo manza zitohozwa hama zikaburanishwa, hama leta y'Ubutaliyano icivugana n'u Burundi kugira ngo ijya dosiye ibandanye. Murakoze. Babajije ibijanye n'imigenderanire y'u Rwanda mu gihe uno munsi umukuru w'igihugu c'u Burundi arongoye yishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika, akaba twomufata nk'umuvyeyi wa Afrika. Ati none imigenderanire uno munsi hagati y'u Rwanda n'u Burundi yifashe gute? Uno munsi umukuru w'igihugu arashobora kugendera igihugu c'u Rwanda n'ibindi bihugu bigize uwo muryango?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nivyo umukuru w'igihugu muri kino gihe niwe aramutswa Afrika, ubumwe bwa Afrika, n'umuvyeyi wa Afrika koko, kandi muri Afrika harimwo ibihugu vyose n'u Rwanda rurimwo. Muti mbega none imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yoba igiye kubandanya gute mu gihe u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika? Hari ikintu turinda gutahura, umuntu ariko ariyumvira ati mbega imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatosekaye gute? Uja gukura imvunja umutamakazi ahejeje kuyikura arinda kuyimwereka imbere yo kuyita, kuko igihandure kibabaza gusumba imvunja. Umutamakazi arashobora kuguma yibaza yuko ariko aribwa n'imvunja iriyo, kumbe ni igihandure. Hari aho rero abantu bafatira ibintu hagufi bakavuga bati ko ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika, ni ukuvuga yuko ibintu byose bizoca vyera ngo de. Hariho utwigoro nk'umukuru wa Union Africaine agira kugira ngo ibi bihugu byose bitekane. Mbere murazi yuko n'ibi bihugu byo muri no muryango w'ibiyaga binini bya n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamakuru ko bishoboka vyose kugira ngo habe umutekano mu vy'imigenderanire. Rero imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje, hari kumbure abatavyibuka, nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo nangini cubahira amaze kucishura kenshi, avuga ati mbega none uwo muntu aronderwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu c'u Burundi, wewe woguma umunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye, uramurekura akaza agacirwa urubanza, hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa naho agahanwa. Naye ahandi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera, none mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba nihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Irega yibereri yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari. Ubundi ho wari gucuvuga uti na Rwandere ntibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Ni ukuvuga yuko ako kagihaze niko gakomeza kicarirwa. Umenyesha amakuru yanavuze ati mbega ko abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati raba nyabuna n'imbibe zisubire zugurugwe musubize hamwe. Ico kintu ni ciza cyane, kandi je ndanizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese, bagashikira umukuru w'igihugu c'u Burundi batitabaranya, bagashikira n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda batitabaranya, nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko gova handi. Je numva umenga nta n'ingorane vyotera ivyo. Abo bantu batanguye gutyo barashobora kubandanya, ugasanga mbere barashitse naho bagondoza umuntu vyari vyanse ko yigarura. Mugabo mukiri ngaho nyene hariho utwigoro turiho turakorwa kugira ngo mu vy'ukuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 10 kive mu nzira. Utwigoro nk'iyaba twari kumwe n'umuvugizi w'u Rwanda vyaca biryoha kurusha, kuko urumva Burundi bwamaze gutomora buti rekura abo bantu none ubanyegereza iki, ubabikira iki? Nawe yacagira ati hari utwigoro turiko turagira, ejo tuzobarekura canke hirya y'ejo. None ko nabo barekuye nuno munsi imbibe zoca zugurugwa, numva umenga nta ngorane yoba. Umugabo rero sinomuvugira, urumva umuvugizi wa leta y'u Rwanda
ego none muri iyo myaka 10 abo bantu uko bitwa ico gihe bakigenda inyuma y'imyaka 10 baracari intambamyi kungana na kwa kundi bagiye bameze. inyuma y'imyaka 10 ububi bw'umuntu bushobora kwiyongera canke bukagabanuka kugira umenye urugero bugeze ko nukuganira n'uwo muntu ukumva aho yarahengamiye ico gihe ko ari hagihengamiye. Ubu rero nk'uwo baturungikira tukaganira tukumva ati mbega leta y'u Burundi kumva iti mbega ubu mumeze gute, mbega ubu mwarigaruye, niho womenya aho bageze uno munsi, n'ayandi biragoye kuja mu kibanza cabo ngo umenye ngo bahindutse neza canke nabi.